Ku mazina nitwa Ndagijimana Donatien, ni umupasiteri ariko kandi nkaba ndi umuyobozi w'umuryango w'abimbuzi ba Kristo mu Burundi. Murakoze cyane. Umuryango w'abimbuzi ba Kristo watanguye mu mwaka w'2000, no kuvuga yuko no munsi muri 2025 turiko duhimbaza yubile y'imyaka 25. Rero muri iyo myaka 25 ibintu byinshi byarakoretse, harimwo mbere n'ibintu binini nyana uvuga nk'ivuriro ryo ngaha mu Karubabi be n'irishuri ryo mu Karubabi. Uyu munsi rero turi mu ndwi yahariwe yubile, yatanguye ku munsi wa mbere kandi ikazosozerwa na yubile nyezina ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 17 Gitugutu uyu mwaka nyene. Rero uyu munsi ku ivuriro twari turamutse duhimbaza ibintu bibiri. Icambere ni yubile y'imyaka 10 isabukuru y'imyaka 10 ivuriro rimaze ritanguye hano mu Karubabi, ariko kandi wari n'umunsi mukuru w'abavyeyi n'abana. Twama dukora buri mwaka aho dufata tugahurira hamwe n'abavyeyi bibarukiye kuri no vuriro buri mwaka, hama tugashimira Imana ivyo bibondo, tukabisengera, tukigina ako kanyamuneza, tugaterana intege, tugahana inyigisho zijanye n'ivyo gupimisha imbanyi, zijanye n'ivyo gucandagisha abana, bijanye n'ivyo kurondoka, bijanye n'amagara meza, cane cane gutandukanya imvyaro. Rero uyu munsi karakanyamuneza ntangere aho abavyeyi baba 400 bari bakoraniye hamwe n'abana bibarutse, turi kumwe nabo mu muryango w'abimbuzi ba Kristo ku rwego rw'igihugu duhimbaza isabukuru y'imyaka 10 kandi twongera duhimbaza n'uwo munsi mukuru w'abavyeyi n'ibibondo. Cyane uyu mugambi w'ivuriro wavyawe n'igikorwa cijana butumwa mu bibano byasigaye inyuma mu bintu byinshi n'ubutumwa bwiza burimwo. Ivyo bikorwa twatanguye kubikora hano mu ntara muri komine ya Muramvya mu mwaka wa 2006 aho twashikira imiryango y'abatwa n'abandi barundi ba mikoro make, hama tukagerageza kubashikiriza ubutumwa bwiza ducishije mu bikorwa vy'impuhwe. Aha twovuga harimo kubakira amazu, kubavuza, kurungika abana kw'ishuri, kugaburira abana bagwaye kwashi kugira ngo baronke umusururu bazunzuke bave baba abantu bakomeye. Rero ikicumviraho cavuye tugeze mu mwaka wa 2013 mu nteguro y'ibikorwa vya komine ya Muramvya, harimo yuko hakenewe ivuriro hano ku mutumba wa Masango, harimo ko hakenewe ivuriro ku mutumba wa Busimba, Ikirama ndetse n'ahantu hitwicirisha muri zone Shombo. Kubera rero ko twe twabona yuko abantu bumvise ubutumwa bwiza ntibakija kwa Rumenyi, mugabo amikoro yo kwitura ibitaro no gushika Muramvya n'ibintu bigoye, bava iyo Muguya Saga, bava iyo zanye Gisozi n'ahandi. Tuca tubona tuti hano hantu tukwe kwatangura ivuriro ryacu. Iryo vuriro naryo nyene rikaba ari ivuriro ridaca amahera, ariko arivuga ivuriro njana butumwa. Aha rero iri vuriro ni ivuriro ry'ikibano rigerageza gukorera ikibano kugira ngo kigire amagara meza ku mubiri ndetse no ku mutima. Murakoze cyane. Ku rwego rw'ubuyobozi bw'umuryango w'abimbuzi ba Kristo turagerageza tugakora ivyo dushoboye byose kugira ngo umukozi akore agororokewe atakangonongono, ariko kandi murazi yuko by'ukuri burya nk'iki gikorwa kijanye no kuvura ni gikorwa novuga c'Imana gikomeye. Sinibaza yuko hari umuntu yoronka amahera hemba umuganga turavye akaza akora, turavye amajoro arara, uravye akazi k'umuganga by'ukuri n'akazi kagoye cyane. Simvuze ko ubundi buzi bworoshe, ariko akazi k'ubuganga karagoye cyane ku buryo twete turonke tubahemba, ariko hamwe n'Imana, hamwe n'umuhamagaro nabo nyene bafise mu mitima yabo, kuko abantu bose baje gukora ngaha benshi baje ari umuhamagaro. Nta ibintu by'amahera, byari ibintu bitoyi cyane, ariko twagiye tubona Imana igenda ikora, itwungura ubwenge bw'ingene twobikora, itwungura ubumenyi bw'ingene twobikora, ku buryo ngaha novuga nta bakozi benshi turatakaza hano ku ivuriro, kiretse abaganga abatwita aba docteur, kubera ni n'ingorane isanzwe no mu gihugu cyose. Abantu nta muntu numwe atabizi yuko abaganga baguma aje kwingunganya mu bihugu byo hanze, ariko badufise aba infirmier,
n'abandi ndetse n'abaganga ntibihuta kubera umutima dukorana ngaha. Ico kintu cyonyine kirashobora kubagumizaho atari kuvuga ngo umushahara yaronse. Nkuno munsi ndiko ndihweza mu kiganiro cabaye igihe twako twigina umunsi mukuru w'abavyeyi n'abana bibarukiwe ngaha, byagaragara neza yuko muganga ariko arasigura, ubona ko avugana umutima wo gukunda ivyo bintu. Uburyo rero dufata abagwayi, uburyo tubana n'ikibano mu byo gukomeza amagara y'abantu, biratuma umuganga yongereza umuhamagaro wo gukorera abene gihugu. Nico nibaza hanininya kibagumiza aha gusumba umushahara twabahemba. Rero ku ruhande rw'uburongozi tuzokora ivyo dushoboye byose kugira ngo twitwararike nabo iby'ubuzima bwabo, kugira ngo nabo bakore bagororokewe, kandi hamwe n'Imana turizera ko murakoze cyane. Burya mu Kirundi baravuga ngo utongeje ntaba yashimye. Rero imisi yose iyo bariko baravuga bati nimugire naka, nimwongeremwe naka, nimushemo naka, jewe biranezera cyane kubera aho tuba tugejeje baba bamaze kubishima. Rero kubw'ivyo ibintu murazi by'amagara y'abantu n'ibintu bitoroshe, ndetse n'indi migambi yose birasaba ubwitonzi kugira ngo umuntu atere intambuko ikurikira. Ariko turamaze gukora ivyigwa kugira ngo turabe yuko ivyo bintu byoshoboka, turabe ko twoduza urugero rwa rino vuriro. Ariko kandi hariho n'ibindi bisabwa mu bijanye n'amagara y'abantu ku rwego rwa district canke rw'igihugu mu mategeko y'ivy'amagara y'abantu. Nihe haje ibitaro, nihe haja centre medicale, hasabiki mbega abantu bahivuriza bari ku rugezo rungana gute. Ibintu ivyigwa nk'ivyo turiko turagerageza kubikora kugira turangene bishoboka. Mugabe ikintu gihambaye ni novuga ni ikintu kijanye n'abaganga. Benshi basavye bati by'ukuri baratuvura neza, baradupima twibungenze, ariko iyo hageze yuko bisaba yuko badukora bakaca batwuriza ijya rusehabane bakatujana ahandi, ntibitunezera. Nakumvise ni ikintu ciza, cyo bari ciza, Imana ikidushoboje, turiko turabisengera. Ariko bitarashoboka abantu bo kwihangana, kuko ikigoye n'abaganga bakora ivyo. Turi hagati mu gihugu, burya ibujumbura abaganga baba bakora ku mavuriro menshi, mugo umuntu aje akemera akaguma ngaha, murumva ntibiba byoroshe. Ariko hamwe n'ivyo ni vyinshi basavye, byinshi uko twobishobozwa twobikora, tukimvira kugira nk'isekeza ryo kuvura ingwara kanaka, isekeza ryo gupima, isekeza ry'ingene tworaba ngene ivyo tudashoboye basi gukora iminsi yose, turabe tubikore mu buryo bw'isekeza. Tumare nk'indwi dukora ikintu kanaka, tumare nk'iyindi ndwi dukora ikindi kantu kanaka, twarose nk'abaganga babizi kandi babishoboye. Murakoze.